faveur canke gutoneshwa, kugirirwa ubuntu, kugirirwa imbabazi, kugira ikiganza ciza, kurabwa neza, kugira amahirwe n'ibindi n'ubushobozi bugukura hamwe ukagushikana ahandi, n'ubushobozi buguhindurira amateka. Faveur yahinduriye amateka abantu benshi, yahinduriye ubuzima Yosefu, yahinduriye ubuzima Dawidi, yahinduriye ubuzima Esteri, yahinduriye ubuzima Nehemiya, Ezira, Daniyeli, Yesu, Paulo. Imana ishimwe cyane. Faveur avugwa kuri abantu bose. Kuri Yosefu yahawe faveur yo gufungurwa, yacira urubanza, ntibarinda no kwicara ngo barabe ngo dosi imeze gute, ku mwami avuze ngo nibamuzane ngo bamuturumburayo, bamukurayo giturumbuka. Imana ishimwe cyane. Faveur ituma ibintu byananiye abandi imyaka 50 we bikunda mu minsi 5. Haleluya. Faveur yatumye umwana w'umupfaka w'imfuvyi Esteri arara ari imfuvyi akavyuka abaye umwamikazi. Faveur yatumye umunyamahanga kazi Rusi watari yemewe umunyamo wabo aja mu rungano mu gisekuruza ca Yesu. Imana ishimwe cyane. Faveur yatumye Mefibosheti akurwa iyo yari yaratawe akigizwa ibwami, ariko Mefibosheti kubwa faveur aza ibwami. Yari yavuze ngo nta kimuga canke impumyi zo kwinjira mu ngoro, ariko Mefibosheti yinjiye mu ngoro ahubwo arira ku meza y'umwana.